hari uwo baratungishwa no kubetinga. Muri iki gihe kubetinga canke gupariya ku nkino z'umupira w'amaguru n'izindi vyarabaye nk'akaranga kugwaruka rwinshi mu Burundi mbere no kw'isi. Mu makartier, mu tubare, ku marigara mbere no ku mashure usanga ugwaruka rwinshi ikiyaga ari nyene borya umuzungu arivyo bet. Ukaba udatunze application ijanye na bet muri telefone yawe, ni wihe kamwe uwashobora no kwihangana mu bindi. Hari abavyinjiramo bavuga ko ari ukwinezereza gusa, abandi bakavuga ko ari uburyo bwo kurondera amafaranga n'ingoga. Ariko rero ikibazo ni iki: ugutigira ku nkino vy'ukuri hari uwo bimaze kugira ubudasanzwe? Wewe umaze kurya umuzungu, nawe wama watabuye ikupo, iki cegeranyo c'umunsi ni gwawe. Kaze aha ni kuri Iris News, nanje nkaba ndi Evarde Izikumva. Urakoze kugumana nanje. Duhera, ni gute ivyo gutigira ku nkino vyadushwaye? Mu myaka iheze ugutigira ku nkino vyari ibintu bitazwi cyane mu Burundi. Ico gihe kwaba ruguharira hagati y'abakunzi b'umupira bikabibona nk'ubone ku kibuga, mbere uwutsinzwe agaha ko uwo yatsinze. Ariko kubera iterambere rya internet, ama smartphone hamwe n'ama application ya bet vyagwiriye, ubu ahubwo ntibikibera ku bibuga vy'umupira. Haje iciswe umuzungu atagira izina, umuntu ashobora guha amafaranga ari mu cumbi we akayamurya atanamuzi, ariko rimwe na rimwe kagacamo agafu kakaboneka. Ariko unyumve, iyi ni jeu du hasard, amahigwe si kuri bose. Amapublicité y'amasosiyete yo gutigira hamwe n'amazu yavyo vyaragwiriye, bica bituma ugwaruka rubikunda cane. Aha novuga nko ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook, WhatsApp, TikTok canke Instagram, usanga amashusho yerekana abantu batsindiye amafaranga menshi ari yahererekanwa. Ivyo bigatuma benshi bibaza bati, nimba uwundi yabishoboye, jewe sinobishobora? Ivyo vyose vyajuku. Mu 1996 niho imbuga za mbere zo gupariya zatangura gukora. Aha zari nka World Sports Exchange. Izo zaje zikoresherezwa ku mashine nyabwonko ordinateur. Iyo ukoresha ubu muri ngendanwa yawe yaje gushika ahabona mu myaka y'ibihumbi 2000. Aha mvuga ku rwego rw'isi, niho mu ntango z'umwaka wa 2013 vyaba ikimenywa na bose. Ahi wacu ho bite? Mu Burundi gupariya kuri telefone ni ibintu bije vuba, ariko bizanana umurindi uteye akoba. Vyavuye ku muvuduko wa 3G na 4G y'imihora gutuma tumanako isanzwe ikorera mu gihugu. Ubuho na telefone gato kitwa gahinda, gukora ikupo na kanyisasi. Ivyo vyose bikavuga ko vyamenyekanye kuva mu mwaka wa 2020 na 2021. Hari ibintu vyinshi bituma ugwaruka rwijukira ivyo gutigira ku nkino. Ukurondera amafaranga vyihuta, ngo minota 90 gusa ubugiye kurotira yawe. Ngo ubuzima buragoye, hari ubushomeri bwinshi, hari abanyeshure canke abakiri bato badafise akazi. Bamwe rero babona guha akanoti gato umuzungu nk'inzira yoroshe yo kuronka amafaranga no kugabanya ubushomeri hako borya ataco bakoze. Hari abandi bavuga bati, noshirako amafaranga 2000 noca ndonka 100 ntiriwe ndavunika. Ubwo bukaba ubunebwe. Ugwaruka rwinshi rukunda umupira w'amaguru, rumenya ama equipe, abakinyi n'inkino z'iburaya cane cane. Ivyo bituma biyumvira ko gutsinda vyoroshe, kuko baba babona ko batahura umupira bakaja kwisanga ayabahezeyo. Agakuku k'abagenzi, iki ni kindi gikwega bamwe mu gwaruka gupariya. Hari aho umuhungu canke umukobwa atarasanzwe atigira, ariko akabikwegwamwo n'abagenzi. Iyo mugenzi wawe akubwiye ati, eho no munsi natsindiye amafaranga menshi, nawe wumva uco ushaka kugerageza. Ego harabarya uwo muzungu, ari nabo bake cane. Ariko rero ushoye imwe agatwe kose urahasigara. Naho bamwe bavuga ko ari ukwinezereza, abenshi bahereza mu bibazo.
urwaruka rwinshi rutakaza amafaranga menshi. Hari abisanga bashizeko amafaranga y'ishure, ayo gufungura canke ayo kwifashisha mu miryango. Iyo batsinzwe baca bavuga bati reka nongere ngerageze, gutyo amafaranga agahera. Abahinga mu vy'inyifato z'abantu psychology bavuga ko kubetinga bishobora kuba nk'ikiyayuramutwe. Umushakashatsi Frederick Skinner yerekanye ko umuntu ashobora kubohwa n'ibintu bimuha icizere co gutsinda igihe cose. Nico gituma bamwe badashobora kumara umunsi bataratigira. Hari abanyeshuri bamara ijoro ryose barindiriye inkino zo ku mugabane wa Buraya, mu gitondo bakaja kw'ishure uburuhe busumba uwaraye izamu ku kazi. Abandi nabo ntibabe bagisubira kwitaho ivyerekeye amashure kuko baba biyumvira amafaranga gusa. Iyo senaka père de la famille yaboshwe n'ivya beti, bishobora gutera amatati mu rugo no gutuma bamwe batakaza icizere c'ababegereye, gutyo urugo rugatangura gusenyuka, bukeye kabiri ngo divorce. Umuhinga nawe mu vy'inyifato z'abantu Albert Bandura yavuze ko abantu benshi bigana ivyo babona ku bandi. Ngo iyo urwaruka rubona aba influencer canke abagenzi bavuga amafaranga batsindiye, baca bumva ko nabo boshobora kuba abatunzi n'ingoga. Nayo umuhinga Mark Griffiths avuga ko ugutigira bishobora kuvamwo kuba nk'imbohe gukomeye cane, nk'uko biri ku biyovyabwenge canke ku nkino za jeux video. Abatsinda ni bake cane ugereranije n'abatakaza. Aha ikigaragara nuko inyuma y'ivyo vyizigiro vy'amafaranga yihuta hari urwaruka rwinshi ruriko ruratakaza kazoza kago gahoro gahoro. Kugarukanye ku kibazo cacu c'iki cegeranyo, ngiyi inyishu warurindiriye. Abashakashatsi benshi bavuga ko hagati y'ibice 3 na 5 kwijana gusa aribo bashobora gutsindira amafaranga, mu gihe hagati y'ibice 95 na 97 bahomba bikarangira n'ubwo gucumbisha kumwe bubuze. Ubwo bushakashatsi nyene bwarerekanye ko abantu benshi batangura batsinda udufaranga duke duke, ariko uko baguma bakina amafaranga bahomba kagenda ariyongera kubera ukwizera ko ejo botsinda. Aha rero niho abo bahinga mu bijanye na paris sportif bavuga ko ama platform yo gutigira yubatswe ku buryo nyene butuma amazu ya beti ariyo yunguka cane, mu gihe abakinyi benshi birangira bahomvye. Hari n'ivyigwa vyakozwe ku bantu barenga 700,000 vyerekanye ko mu myaka 5 gusa abantu bangana n'ibice 4 kwijana gusa aribo bashoboye kunguka amafaranga menshi kurusha ayo bashizemo, abandi bose barahomvye. Aho curaba kuva utanguye kugerageza umuzungu, woba uri muri ibi bice 4 canke muri ibi bice 96 vy'abahahombeye. None vy'ukuri urwaruka rw'u Burundi ruzoshobora gukoresha neza ugutigira canke ruzogwa mu mutego wo gutakaza nayo bokoresheje mu kwiteza imbere?